Turongeye kuba ikaze muri bino biganiro twama tubashikiriza mu kiganiro umuntu muzima, aho twama tuganira byinshi bitandukanye, yaba ibyubaka imiryango, ibyubaka imibiri, ibyubaka imitima, kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo ahazogarukira zananye ku bicu afise ubwiza bukomeye n'abamarika bamuherekeje biwe, kugira ngo twese tuzomusanganire tuduganwe mu ijuru. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kongera kuganira namwe bimwe mu by'ijambo ry'Imana. Ubwo mugiye kuganira rero akaba ari Eric Shimirimana. Ico tugiye kuganira ni ingingo imwe ikomeye cyane, yizwe nabi n'abantu benshi, bayizeye nabi, bituma inosi abantu benshi basa n'abantu batazi bamwe neza uko bakwiye kuyitwaramwo. Ni jambo ryanditswe mu gitabo ceranda ca Bibiliya tugiye kuganira. Iryo jambo rero riratubwira ngo kunesha. Iri jambo ryitwa kunesha niryo tugira tuganire muri kano kanya, ariko tukaba turiganiramwo ibintu bibiri bikomeye. Turaganiramwo ico bitwa les épreuves na tentation, kuvuga ngo n'ibigeragezo hamwe n'ibijana abantu mu mosha mabi. Ibyo bintu bibiri nibyo tuganira, bitewe nuko hari abantu babyize nabi, hari ababyigisha, hari ababyizeye nabi. Abantu ibyo byose byatumye abantu batamenya uko Imana ikorana n'abagororotsi, bamenye uko Satani bamugwanya. Ibyo bintu babitandukanye. Aha ico tugiye kubabwira nuko Imana mu migambi yayo nuko umuntu wese ategerezwa kuba mu by'Imana aneshe. Ntabwo gusenga ari Imana yitaho cyane, bwo gusenga ni byiza, ariko kutangura urugendo ntuzorurangize neza nabyo ni bibi. Niyo mpamvu umuntu wese w'Imana ategerezwa gutangura ariko kandi akarangiza neza, ibyo bikamushoboza kunesha. Mu gitabo c'Imana ceranda ca Bibiliya, mu gitabo c'ibyahishuriwe Yohana mu gice ca 3 ku murongo wa 21 haranditse ngo, uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mwemabwira amashengero. Hano ni Yesu mwihishurirwa Yohana yahawe. Yesu aramubwiye ngo uwunesha nzomuha kwicarana ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Hanyuma ijambo riravuze ngo uri n'ugutwi kumva niyumve. Ico nshatse kubabwira muri ino ngingo, umuntu wese akwiriye kubaho ariko azi neza ko mu by'Imana no kugororoka umuntu wese ateza kugira umugambi wo kunesha. Aha rero mu bintu umuntu wese ategerezwa kunesha akabibamwo, kandi ntibimutsinde, ntibimutere kuva ku Mana. Icambere nico bitwa ibigeragezo, ikindi nico bitwa tentation. Ni ibintu Satani azana by'ibyaha. Umuntu wese Satani akabashaka ngo bigwemwo utsindwe, uzoshobore kuba umupagani muri inosi kandi usenga. Aha rero mwese muduteze amatwi mugerageze kubyumva neza. Muri Bibiliya dufise akarorero k'umuntu yarameze nkatwe, yakoreye Imana ariko aranesha. Uyo n'umugabo bitwa Paulo, yakoreye Imana ariko igihe yarageze igihe apfa, aho umugabo bitwa Nero yari umwami w'abami muri Roma ya gipagani, yamuciriye urubanza rwo gupfa, bamuciye umutwe. Ariko mbere yuko apfa yandikiye Timoteyo icete, aho yamwandikiye mu cete ciwe ca 2 yamwandikiye amajambo avuga ngo mu gice ca 4 umurongo wa 6 kugeza ku 8, aho yavuze ngo, kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse. Aha yagira apfe. Gutambura ni kirundi gisigura gupfa. Yaragiye ariko abwiye Timoteyo ijambo rivuga ngo, nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Uyu mugabo hari ibintu bitatu yari yarakoze mu bukristo bwiwe. Yaragwanye intambara nziza, azigama kwizera, arangiza n'urugendo. Umurongo wa 8, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ico umwami wacu mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jewe nyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kuyo bose bazogihabwa. Aha Paulo yerekanye neza impamvu avuze yuko asigaje kuja kugororegwa, kandi bikaba ari byo. Namwe nimurebe umugabo yari yaragwanye intambara nziza, zigama kwizera, arangiza n'urugendo, akoze devi, asanga nta kintu na kimwe kwisa asigaranye gusa ko mu ijuru bazomugororera.
none nawe urebye kubona umuntu aba umukristo akagororokera Imana akayikorera akihana ibyaha akanesha ibigeragezo n'ingorane ziri muri ino si yamaze kononekara kugeza igihe ahagarara mu isi aravuga ati je mbikiye igitsibo n'Imana irebye isanga ntabeshe, uwo mugabo yari yaragororotse ku isi. Ni ukuvuga ngo nawe ico nuvuga ngo umugambi yari afise Paulo nk'umukozi w'Imana muri ico gihe yaranka kuba mu by'Imana ngo bimutsinde, niyo mpamvu intambara yarayigwanye ariko agwana intambara nziza aranesha kugira ngo ashobore n'imiburi guhagarara mu isi ari umuntu w'umugororotsi. Ibi bintu rero bibiri tugiye kuganira, kimwe citwa ibigeragezo, ikindi citwa bijana abantu mu mosha mabi canke tentation canke ibishuko. No kuvuga ngo ibigeragezo biva ku Mana. Namwe murazi mwarimu yahejeje kwigisha abanyeshure arabaha épreuve type, arabaha ibibazo kugira amenye apime urugero rw'ubwenge, arebe ko bakurikiranye, arebe ko bamwumvise, arabaha ico bitwa les épreuves. N'Imana rero nayo irafise ibintu by'ibigeragezi iteza abantu b'Imana kugira ngo ishobore kureba neza yuko mu by'Imana bahagazemwo neza. Ariko ibintu byitwa ibishuko n'ibintu canke bijana abantu mu mosha mabi, ibyo biva kuri Satani. Ibyo bintu rero bibiri nivyo tugiye kuganira neza. Duhereye ku bigeragezo bitegwa n'Imana, kuva kera hose ntabwo Imana yemera yuko abantu bayikorera, abantu baba abantu bayo itazi basuzuma ibapime. Mu gitabo c'abacamanza kera mu Isirayeli, igihe abisire bava muri Egiputa bagiye muri Kanani, igihe bagera i Kanani ariyo Palestina y'iki gihe, bagezeyo Imana yarababwiye ngo nimutere ibihugu bijya byose mu bitere mu byirukane, ariko hariho amahanga yari yaravuze ngo ariya ntimuzoyatere, ntagire umuntu azoyakorako. Ico Imana ngo yashaka yuko mu minsi z'ayo mahanga banse gutera azozaraza batera, kugira ngo abantu bamenyere intambara, bamenye yuko ino sarimbi, bamenye yuko no kuvuga ngo bagume ari abantu bagume bakangutse, bibatere kwama basenga barondera Imana kuko batewe. Hano haranditse mu Bacamanza igice ca 3 umurongo wa mbere gushika ku wa 2 haranditse ngo ayo niyo mahanga uhoraho yaretse kugira ngo yagerageresha abisirayeli. Imana yari yaretse amahanga ariko bise umugambi wo kuyagerageresha abantu. Hepfo ngo cyane abatigeze kubona intambara zabaye i Kanani. Ku murongo wa 2 ico yagomba gusa kwari ukugira ngo abarutse hanyuma bo mu Bisirayeli bamenyerezwe iby'intambara, abyigisha batigeze kubimenya ubwa mbere. Namwe murumva ko Imana niyibaretse kandi ejo bazoza gutera Isirayeli, haye muhazovamwe n'abantu. Imana impamvu yabiretse yashaka ngo abantu izobagerageresha ibyo, irebe no kuvuga ngo abantu batigeze kubona intambara nabo bazibone, bizotuma Isirayeli isenga yiha Imana. Muzosoma n'igihe umugabo witwa Yoshafati yatewe n'abantu bavuye mu birere bitatu, ngo yahamagaza isenga, ngo aramaze iminsi myinshi adasenga, ngo acamagaza isenga, ngo abana bose here ku mwana muto ushika kubukuze bose ngo bahagarara imbere y'uhoraho, Imana ibatsindira izo ngabo zari zibateye. Mu mugambi rero w'Imana nukwirera irerera mu bibazo. Nta muntu numwe ku isi ategerezwa kuba uw'Imana itamurereye mu bibazo. Rero mu ncamake uko rero ni kwimeze. Hano mu gitabo c'umukozi w'Imana yitwa Petero, mu cete ca mbere yanditse, mu gice ca mbere caco umurongo ni wa 6 n'undi haranditse ngo ibyo murabinezererwa cyane naho bari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi kuko bitobora kuza. Mu gihe c'intumwa bizera bari barizeye Imana, mu gihe c'intumwa bemeye ubutumwa bwa Yesu bava mu idini ry'abayuda bemera gusengera hanze basenga bagowe. Abo bantu bari bafise ibintu bibagerageza ngo byinshi kandi ntabwo byari kureka kuza. Haranditse ku murongo ngo kugira ngo kuramura ku kwizera kwanyu, kandi uko kwizera kurusha igiciro inzahabu ishira nahi ivugutirwa mu muriro ikaramura, kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Ibi bigeragezo rero mu gihe no kuvuga ngo ico bimariya bizera bituma ngo kwizera kuramura. No kuvuga ngo iyo umuntu yizeye akaja mu by'Imana ntabwo abakiza ingorane, ahubwo abakiza ibyaha, ariko ntabwo abakiza ibigeragezo. Ubukiza ibyaha n'ibinyoma ariko ntabwo ubukiza ibigeragezo. Hano no kuvuga ngo Petero abwiye abizera neza ko ibigeragezo byabo byinshi bama bahura, ibyo nibabinezerererwa bizotuma kwizera kwabo kuramura, ngo kugira ngo uko kwizera Yesu Kristo niyagaruka kuzoba ku giciro kinini cyane, ibyo bizobashoboze kubana na Yesu. Ariko bitewe nuko ibigeragezo no kuvuga ngo bifise umugambi wo kuramura ukwizera kugakomera canke ukabivamwo, ni bibiri, urabivamwo canke ugakomera
ariko no kuvuga ngo ivyo byose biterwa n'ukuntu uko kwizera kwawe kwageragejwe n'ibyo bigeragezo. Hano hariho rero impamvu zituma Imana yemera ko ibigeragezo biza ku muntu. Ibyo byinshi byategerezwa kuboneka ku bana b'Imana uhereye kera hose. Hari impamvu Imana yemera ko biza. Impamvu ya mbere usomye mu gitabo cy'Itanguriro igice ca 22 ni Imana ibishaka irebe yuko uyikunda. Itanguriro igice ca 22 uhereye ku murongo wa 11 n'uwa 12 hatubwira Aburahamu. Mu gice ca 12 Aburahamu yavuye mu gihugu ca Imana yaramuhamagaye ngo va mu muryango wa so n'igihugu ca so n'ibindi byose ati uze ndakwereke iyo ndakujana. Aburahamu ntabwo atindiganije, ntiyabajije ngo ndoyihe, atese harera ntari y'incuti, ahubwo yumviye ijwi ry'Imana, yitwa sekuruza wo kwizera. Nuvuga ngo ni sekuruza w'abizera kuko yizeye Imana, arayikurikira, yemera iyimuhamagare kandi atazi iyaroye. Uyu mugabo yemeye kuva mu miryango yabo n'igihugu cabo, nukuvuga ngo yaravuye mu by'iwabo. Umuntu ro w'Imana atezwa kuva haba mu moko y'iwabo, mu burere bw'iwabo, akaba umukristo. Ibyo rara bitegekwa, ariko uyu mugabo ntabwo Imana yari bwamwemere. Imana ntihari bwemere ko ari umugororotsi. Yari yaramubikiye ikindi kigeragezo cyo kumusaba umwana azovuka. Kandi mwibuke ko uyu mwana yari yavutse mu gihe cari gikomeye cyane cyane ko bari bamuronsa ari w'ikinege kandi mu busaza. Yarakunzwe cyane kandi yari wisezerano, yategezwa kuzova ko abantu bose bazoba bagororotsi gushika ku herezo ry'ibihe. Ariko Imana imutegeka ati genda umwice. Kubasoma bakurikirana ngo Aburahamu yarinze amujana, ngo umugore we atabizi, ngo atazi niyaroye kuko ngiye abimubwira ari kumubuza. Ku murongo wa 11 hatwereka ukuntu Aburahamu yatoye imbugita. Umwana ageze ku gicaniro yamuboshe, atora imbugita agira mu cumite. Haravuze ngo maze umumarayika uhoraho amuhamagara ari mu ijuru ati wa Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Iri ryo ndarisubiramwo, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Aha Imana ivuze ngo kuko noneho menye ko wubaha unyubaha. Nuvuga ngo guhera mbere hose Imana ntiyemera, ntabwo yari bwanyugwe, ntiyari bwemere, ntiyari bwamushireka amazinda. Ariko igihe yari amaze gutsindika ikigeragezo, Imana niho yavuze ngo menye ko. Buryo ushobora kuba warabaye mu by'Imana ariko Imana itaremera. Iki nukuvuga ngo ukiri kuri faze ya mbere ya Aburahamu akiva mu bwoko bwabo n'inzu ya se. Ico ni cambere. Ca kabiri, Imana ibirebire ibishaka kureba yuko nukuvuga ngo uzo kumvira ibyayo utazogwa. Imana ivyo yarabigize Abisirayeli mu gihe c'8 cyo gusubira mu byagezwe. Haranditse ku murongo nshaka gusoma kugira ngo mubyumve. Ku murongo wa 2 haranditse ngo kandi muze mwibuka urugendo rwose rwo mu bugaragu horaho Imana yanyu yabarongoye mw'imyaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi, abagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu, kuko yuko muzokwitondera ibyagezwe byiwe canke mutazobyitondera. Aho Imana yabacishije mu rugendo rwari rugoye, kandi hariho urugendo bari kucamwo bakashika inyuma y'indwi zibiri. Ariko iragongeza urugira imyaka 40 bwa mbere ashaka bacishe bugufi, igerageze irebe ibiri mu mutima. Kandi hejuru y'ibyo ngo yashaka imenye ubwa mbere ashaka bacishe bugufi, bagerageze, inamenye n'ibiri mu mitima, inarebe yuko bazokwitondera ibyagezwe byiwe mu yindi minsi. Gatatu, nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza bagaburira amana mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kujya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa kuhoraho. Impuzu zanyu ntizabashiriye ko canke ibirenge byanyu ngo bivyimbe iyi myaka uko ari 40. Ni kuvuga ngo hejuru ko Imana itegura ibigeragezo byo kugerageza abantu, ariko irabasigira icanzo, irabasiga ikintu no kuvuga ngo uco kubahumiriza no kubereka yuko Imana bagikorana nayo. Ico nikindi kintu gituma Imana yemera kubikora. Ikindi naco, Imana ibishaka kugosora abantu. Iyo abantu hari abantu baba mu by'Imana, muri Amosi igice c'9 umurongo w'9 haranditse ngo nzobishinga ngo nzogosora. Imana yerekana yuko izogosora Abisirayeli bagosore nk'ibigosorerwa ku rutaro, ariko ngo nta gatete na kamwe kazotibuka. Uwo n'umugororotsi ntaca azoba. Ariko Imana ibyizi bigira kugira ngo abantu bizeye ibintu batabizi, n'abari mu by'Imana bitewe nuko hari abantu baja mu by'Imana kubera kurikiye umugabo, ukurikiye umugore, ukurikiye fiance, ukurikiye ababyeyi. Ibyo bintu byose rero abantu bose bari mu by'Imana muri izo mvo zitandukanye, Imana izigosora. Yesu nibyo yakoze mu gice caho ca 6 ngo abantu baramwizeye benshi, babonye imitsima baha
babonye ukuntu akora ibitangaza yarabakijije indwara barizera, ariko batamwizeye mu mutima, ahubwo bizeye kubera ibitangaza n'ibimenyetso akora. Yesu mu gice cya 6 apanga kubagosora, ni kuvuga ngo yashaka abantu azana icigwa cavuga ngo ubutazojya umubiri wanje anywe n'amaraso yanje ntabwo azobona ubwami bw'Imana. Ku murongo wa 52 haranditse ngo abayuda batana kwibirakwe batuye umuntu ashobora ate kuduha umubiri we ngo tuwuje. Ni kuvuga ngo abantu baravuze ati uyu mugabo ni kuvuga ngo nawe reba umugabo abigishije ngo bamujye, kandi nyama y'umuntu kizira kuyijya. Abantu ngo birabacanganira ko mu bwenge. Ku murongo wa 60 haranditse ngo nuko benshi mu bigishwa be bavyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye, hari uryumva karishobora. No kuvuga ngo hano abantu benshi ngo bace bamuva inyuma barabiheba, babandi bose bari barakurikiye kubera imitsima n'ibindi, abo bose barabihebye. Ku murongo wa 66 ngo kuva ico gihe benshi mu bigishwa be bamuva inyuma ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Nabo bari bagiye mu nyuma. Petero avuga ati ntaho twoja kuko ari wofise amajambo y'ubugingo. Ico nshatse ro kubabwira ni kuvuga ngo Imana buri gihe abantu babaye mu by'Imana izihiga ibintu byo gutuma umuntu wese ari uwaje ahamagawe adahamagawe n'Imana adafise umuhamagara atazi ibyarimwo ashobore no kubivamwo ibyo Imana izibikora. Ikindi naco ishobora gutuma Imana igerageza abana bayo ni kuvuga ngo Imana ibishaka yuko bagira ico bitwa fermeté de caractère, bagira imico ni kuvuga ngo ikomeye. Imana ibishaka irebe neza yuko ico kintu kizokomera. Burya hano haranditse mu gitabo c'Abaheburayo gice ca 12 umurongo w'indwi haranditse ngo ico mukuriye kwihanganira no gutozwa indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo. N'umwana ki adakangirwa na se, ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakoregwa muri ibi byagwa ntimuri ubura bwayo. No kuvuga ngo umwana w'ikibyagwa atari uwo muri ugo rugo aratinyitse ntabwo upfa kumukangira, nova kumutuma cyane. Imana rero iravuze ngo iyo umuntu atemera gutozwa indero nziza ngo akangirwe nkuko abandi bana bose babigira bo mu mubiri, namwe murabiza abavyeyi bacu baradukubita baradukangira baraduha gasopo na attention. Iyo umuntu yanse kubikora ngo avyemere biba byumvikana yuko ari kibyagwa atari uw'Imana. Rero umuntu wese w'Imana arakangirwa. Ku murongo w'umunani haranditse ngo w'icenda kandi twari dufise badata b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha, none ntimuzorushiriza cyane kugororokera se w'imwemu tugahoraho, kuko babandi badukangira iminsi mike nkuko bagomba, ariko we adukangirira ikigira ikimazi kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Ni kuvuga ngo ibigeragezo Imana ibishaka tugira ukwera. Umuntu iyo afise imico itarimwo kwera, ikigeragezo kije kagihagararamwe agashikama kimutera kwera. Ikindi naco nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya, ariko atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kibamira imbuto zizana amahoro zo kugororoka. Ni kuvuga ngo kugira umuntu agororoke agire iyo mico yabaye myiza, ave mu byaha, ave mu ntege nke, ave mu kutamenya Imana no kutayikunda, ashobore kugira ukwera, ashobore kugororoka, ategerezwa ibyo kubiterwa n'ikigeragezo yarico bitwa igikangiro c'Imana. Ikindi no kuvuga ngo Imana impamvu igerageza abantu nuko buri umukunzi wayo. Mu gitabo c'Imigani gice ca 3 ngo Imana ngo zigerageza abantu bakundanye, abantu b'abagenzi. Gice ca 3 umurongo wa 11 haranditse ngo mwana wanje ntugaye igikangiro c'Uhoraho kandi nturambigwe no guhana kwiwe, kuko uwo Uhoraho akunda ari wahana nkuko se w'umwana nyene ahana umwana wiwe anezerewe. Imana rero ibyo nuko iza ibigira. Ikindi kintu naco mukuye kumenya, Imana ibishaka kwereka abantu yuko ino atari paradizo. Abantu benshi ari ukuntu bagera mu isi bakibagirwa ko bari ingenzi nakavantara mu isi. Ibyo rero Imana irabacisha mu iryo shure bitwa École de souffrance de preuve, kugira ngo abantu bashobore kuri bamwo barisogongereko. No kuvuga ngo ivyo navyo turabisoma mu gitabo ca Zaburi y'ijana na 19 umurongo wa 71 ahanditse iri jambo ritubwira ngo kubabazwa kwangiriye ikimazi kugira ngo nige ivyo washinze. No kuvuga ngo Dawidi kubabazwa kwiwe byamugiriye ikimazi. Ibyo rero abantu bakwiye kubimenya neza. Umwanditsi umwe w'umunyamerika ndetse igitabo citwa Ministry of Healing aravuga neza ko haranditse mu cigwa citwa la guérison mentale, haranditse ngo turi mu isi irimwe imibabaro. Hepfo haravuga ngo ibigeragezo, intimba n'ingorane ngo nivyo biturindiriye mu kayira kaja mu ijuru, ngo ni ibintu Imana yashizeho kugira ngo bize bitudisciplina,
bidutoza indero umuntu wese ibintu byo guteta no gufyina bihere isa yanke na satana no kuvuga ngo wankisi wiyanke nicana gutsinda ubona aho wari ufise intege nke utari wigizimwo baca baravuga hepfo yaranditse ngo kugira umuntu ngo ibyo bigeragezo ngo azobane nabyo atsinde ngo ategerezwa kuba umuntu atazi kubabazwa n'ikije cose kandi umuntu ateza kugira umutuzo mu bwenge ico bitwa serenité de l'esprit. Hariho rero ubwoko bw'ibigeragezo Imana iziteza abantu bayo. Icambere no guhomba ibyawe nabawe. Mu gitabo ca Yobu igice ca mbere n'igice ca kabiri hatubwira umugabo bitwa Yobu yari umugororotsi w'Imana yakora ibintu byinshi cyane. Iyo dusomye mu gice ca 29 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15 haranditse ngo uko gutwi kwanyumvaga kwarampezagira n'ijisho uko ryambonaga ryambera igishinga ntahe kuko narokora impahazwa itakamba kandi n'impfuvyi itagira gitabara umugogwa yarampezagira kandi nanezereza umutima w'umupfakazi nambara ukugororoka kukansasira kuroranya kwanje kwari kumbereye nk'umutamana n'igitsibo nari amaso y'impumyi nari birenge by'ucumbagira nari se w'abakene natondanuza urubanza rw'uwo ntazi n'ibindi byinshi. Uyu mugabo yakoze bino bintu byinshi cyane. Iyo musomye muzosoma mu gice ca mbere ngo Yobu yari umuntu ngo yari umugororotsi akumvira Imana akitandukanya n'ikibi. Uyu mugabo ico nshatse kubabwira Imana na Satani bamupinganiyeko. Imana yabwiye Satani ati wamumboneye. Imana imugira publicité. Satani ati nuko yatunze mume. Imana ati ndamuguhaye ariko ubugingo bwiye gusa nibwo ndakwimye. Uyu mugabo yahomvye ibintu n'abantu. Ibigeragezo bimwe mu vy'Imana ziteze zishobora kwemeruga umugabo wagapfa umwana wagapfa nyoka gapfa aho waruteza aho wabona yuko ariho hari inyungu zawe no kubaho hagahera kugira umenye yuko umuntu atungwa n'Imana. Hano uyu Yobu yahomvye abantu n'ibintu n'amagara yiwe nayo ayagereka ko Yobu bibiri tubwira ngo yaravise abahungu barindwi bose barapfuye abakobwa batatu barapfa intama ibihumbi indwi zirapfa ingami y'ibihumbi bitatu zirapfa inka zirimi igihumbi zirapfa n'indogoba zibyara amajana 3 nazo nyene zirapfa. Uyu mugabo ibi byose byamubaye ko ntabwo yari umunyabyaha. Hari abantu bazi ngo ibibazo bije ku muntu ngo burya ngo ni ibyaha ngo burya n'imivumo abandi nyene n'ibindi byinshi bakabizana mukanya umuntu batireka tugusengere ariko tanga nishikanwa bizoheroya. Abantu bakwiriye kumenya neza ko ibi bintu bitwareze preve ahubwo umuntu wese atagira ikigeragezo n'ikimenyetso cy'uko Imana badakorana. Iyi kigeragezo tazubigira ukabona ubaye mu bukirisitu imyaka 5 10 20 nta kantu k'ingorane nakamwe kakubako uzumenye ngo burya jewe mazi imisi naraguye. Hano uyu mugabo mu Yobu mu gice ca 2 umurongo w'indwi hatubwira ko hageze igihe Satani amuteza ibihute bikomeye. Uyu yaragwaye aragwara indwara nazo zirafata abantu b'Imana. Umuntu akagwara kubera ikigeragezo. Iyo musomye abafilipi igice ca 30 umurongo igice ca 2 umurongo wa 30 hatubwira ko umugabo bitwa Epafrodito n'umugabo yakorana umurimo w'Imana na Paulo yari intumwa mu gihe c'intumwa ngo yarigeze kugwara agera hafi yo gupfa kubera gukora igikorwa c'Imana. Muri Timoteyo ya mbere gice ca 4 umurongo wa 23 Timoteyo yarigeze kugwara umushishito Paulo amubwira ngo azaranywa umutobe w'akavino kugira ngo ashobore gukira estoma yiwe. Ico rero nshatse kubabwira ibyo ni bimwe mu bigeragezo. Ibindi bigeragezo no gutotezwa uzira iby'Imana. Iby'Imana rero abantu barabizira. Ndabanza ndababwira akaroka abantu bazize iby'Imana kandi bagororotse. Muri Danieli gice ca 6 ni ca 3 mu gice ca 6 batubwira Danieli aterewe mu gobo gw'intare. Mu gice ca 3 Danieli n'abagenzi be bategetswe gusenga igishushanyo c'umwami yabaje. Ibyo byose agatotezo kababaye ko barabyihanganira ico ni kigeragezo. Muri Yeremiya haratubwira aya majambo ari mu gice ca 20 ku murongo w'indwi. Yeremiya nawe yigeze kugeragezwa avuga iby'Imana bamufunga banukoma ngo bamufungira abayuda mu mpatanwa y'urusengero ni kuvuga ngo bamufungiraho. Haranditse ngo uhoraho waranyoheje ndoha wandusha inkomezi uranjaniranya mpindutse agatwengo kurenza umunsi umuntu wese arancokora n'ibindi. Muri iki gice cyose mugisomye ca 20 hatwereka ukuntu yafunzwe azira iby'Imana. Ikindi naco twobabwira Yesu yarasuzugwa aratukora nabambwa. Ibyo byanditswe muri Bibiliya. Mugiye gukurikirana mu byakozwe n'intumwa igice ca 14 umurongo wa 19 Paulo bamuteye amabuye. Igice ca 16 baramufunze mu gasho. Nguvuga ngo igice ca 11 n'igice ca 12 c'ibyakozwe n'intumwa Petero yarafunzwe. Nukuvuga ngo abaheburayo 11 umurongo wa 35
izi ntumwa zahuye n'ibigeragezo byinshi Imana yemeye ko bibabako kugira ngo bashobore kuba abantu mu by'Imana bakomeye. Haranditse mu gice ca 11 umurongo wa 35 ahanditse iri jambo rikurikira kubandanya kuza ku murongo wo hepfo. Abagore bagaruriro ababo bazutse, abandi bicishwa amahiri, ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe kuzuka kurushize kuba kwiza. Abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashigwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishijwe amabuye, bakererwamwo kubiri, barageragejwe bicishijwe inkota, bayerera bambaye isato z'intama n'iz'impene bari baburaniwe, bababazwa bagirirwa nabi. Isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu misozi no mu masenga no mu vyobo. Ibi byose nagatotezo kigeze kuba ku bantu. Iyo dusomye rero muri Matayo 5:10-12 Yesu yavuze ngo muzi wamuhiriwe ni babatuka bakabahama bahora izina ryanje ngo munezerwe muhimbagwe kuko impera yanyu ari nyinshi mu ijuru. Ico nshatse kubabwira no kuvuga ngo abantu bakwiye kumenya neza ko ibyo ari umurage w'abantu b'Imana. Hano dusomye muri Matayo 16 tuhasanga Yesu yavuze ngo abantu nibamukurikira nibiyanye bikore umusaraba wiwe umusaraba yabo bamukurikire. Ariko yerekana ko mu gice ca 10 umurongo wa 34 kuza ku 37 Yesu yavuze ngo sinaje kuzania amahoro mu isi, naje guteranya umwana na nyina umukazana na nabo. Kuno vuga ngo iby'Imana byategerezwa gutandukanya abantu. Muri hanaho 16 umurongo wa 1 Yesu yavuze ko no mu idini bazobaca kwizera ibya Yesu mu gihe ca Isirayeli baraguca mu idini ry'abayuda. Ibyo byose nibigerageza Imana yemera ko biba ku bantu bayo. Hano ico dusa nabagiye kurangiriza ko kuri no ngingo y'ibigeragezo, abantu mukwiye kumenya neza ko mu Bakolosayi igice ca 2 umurongo wa 24 Paulo yavuze ngo nezeregwa. Paulo yerekanye ko ngo nanje nezeregwa amarushwa, no kuvuga ngo yanezeregwa amarushwa ya Yesu, no kuvuga ngo kubera ishengero. No kuvuga ngo Yesu hari amarushwa yahuye nayo, Paulo nawe ngo yaremeye akayashitsa mu mubiri wiwe kubera ishengero. Rero bantu b'Imana mwe iyo dukurikiranye dusanga muri Habakuki ibigeragezo bikuye nyine abantu bakabimenyera. Abantu ntazibaza ngo ni mivumo. Ubu benshi mu bantu mu misengere myinshi abantu baraza ngo basiga hari ibyigwa by'imigisha, ibyigwa bikuraho ingorane. Ntabwo ingorane zizohera. Abantu bamwe birwa bajya amafaranga, abandi ngo ngushaka umuntu wese ngo nacapa inzu ngo ashaka ngo hama tuyisengere ngo azoyironke. Ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo ari byo aboro bazoba kandi abantu ntibazongana. Ibintu byitwa ngo biraheze ngo biravuyeho, hari bitazohera by'ishure ry'Imana bizohera igihe Imana ishaka. Hano muri Habakuki igice ca 3 umurongo wa 17 haranditse ngo naho umusukoni utoshurika canke n'inzabibu ngo zigira ico zama, n'icimburo c'imyelayo kikabura, n'imirima ntiyere indya namba, n'umukuku ugahenebera mu ruhongore, ntihabe hakigira n'inka mu rugo, naho nyene jewe nzonezererwa uhoraho mpimbagwe n'Imana agakiza kanje. Habakuki ibi byose yavuze ati je nzonezererwa. Ubu abantu benshi bashaka kuba abakristo byuzuye nta ngorane bafise. Niyo bibyanse rero ingorane zikaguma ziza, abantu baguma shaka ngo nsengera ngo ngirira nibi ngo mbihere, abantu bakazobahenda ngo bizohera. Habakuki we yemeye kuba uw'Imana kandi ibyo byose byabuze. Ikindi naco abantu bakwiriye kumenya neza ko iyo umuntu atihanganiye ibimugerageza, ibyo bitera indwara z'umubiri harimo ama stress, usanga umuntu arahangayitse, indwara z'ibindi y'amaraso no kwihebura za depression zikaduka bitewe nuko umuntu atihanganiye ibigeragezo ngo abinezerererwe. Ikindi naco biza bitera umuntu kuba umuntu agenda avuga ingorane ziwe, yahura n'umuntu ngo rega agenda gowe ngo bimeze gutya. Mu gitabo c'icete ca 1 Paulo Petero yanditse mu gice ca 5 umurongo w'indwi haranditse ngo muyikoreza amaganya. Imana niyo yikorera amaganya, nta muntu ayikorera amaganya wundi muntu. Ibyakunaniye zubijanira Imana. Hari umuntu genda kumuganyira nawe afise ikibazo kiruta ico ufise. Hano abantu bakure kumenya neza ko ibyo bimeze gutyo. Ico tworangiriza ko ni kuvuga ngo mwabantu b'Imana mwe, umuntu wese akwiye kumenya neza ko mwisi isi rimwe imibabaro. Imana buri muntu wese iramugerageza, shaka kwemera ugahomba, bakakwirukana ku kazi ugapfisha, bakakwanka. Imana ishaka irebe neza uburiwe n'ibyo urimwo nuko inakwankishe n'iyisi. Ikintu coco bitwa ibishuko muri Matayo 16 umurongo wa 13 Yesu avuze ngo ntutujane mu bitwosha nabi. Ibyo nibyo bitwa tentation biva ku mubi. Mu gitabo ca Yakobo igice ca 2 umurongo wa 12 n'uwa 13 hatubwira ngo Imana nta muntu igerageresha ibibi, ariko ngo iyo umuntu nukuvuga ngo ibibi byose biva kuri Satani, ni ibyaha.
ivyo byaha rero satani nabyo hari ibintu azana ashaka yuko utsindwa, ni ukuvuga ngo utsindwe ngo ugwe mu byaha nawe uzoba ubaye umuntu w'umupagani, imana utandukanye nayo, ibyo bitwa tentation. Hano dukurikiranye ni ukuvuga ngo mu gitabo ibi bishuko hari ahantu bica hakeya nobabwira. Ahambere ni mu maso. Yobu mu gice ca 31 umurongo wa mbere yavuze ngo nasezeranye n'ijisho ryanje kutareba umwigeme. Ikindi naco musomye muri Yesaya 33 umurongo wa 15 haranditse umuntu azoja mu ijuru ngo n'umuntu akora kino kintu kivuze ngo ugendera mu bigororotse akavuga ibitunganye akagaya inyungu ziva mu gahahazo agahungisha amaboko yiwe ngo ntiyabire ingurire akiziba amatwi ngo ntiyumve inama yo kuvisha amaraso agahumiriza amaso ngo ntarabe ikibi cyose bisaba ubukizi. Umuntu ahumiriza amaso ntarebe ikibi, ico nukuvuga ngo ico kibi nigishuko bisaba uhumiriza amaso ntukirebe, aho niho bugitsinze. Hari ibindi bica mu gutwi ushobora kubwirwa ijambo rikakonona mu bukirisito bwawe ukagiyumvira ko ukanka umuntu rikakuboreza rikagutera gukora icaha. Ikindi no gukora ko ico bitwa rutushe gukabakaba umuntu ashaka kugukora ko bikagutera gusambana kwa buragiye. Ikindi kintu no gusoma ibyo twa lecture, abantu ushobora gusoma ikintu inkuru mbi z'ingeso mbi, ibyo usomye mu kanya bikagira mu bwonko bukafatira ingingo nawe ugakora ibyaha. Ikindi ibyiyumviro muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 14 haranditse ngo ewe Yerusalemu niwe hagira umutima wawe ibyaha kugira ngo ukizwe, uzogeza ryari kwa musembereza ibyiyumviro byawe bibi mu mutima. No kuvuga ngo mu bwenge bw'abantu iyo mu byiyumviro muri pense mu bwonko hari gihe habayo ibyiyumviro bibi, nabyo ni ibyaha ngo bawabiburiye ngo umwanya naho bikorera gusa Imana ibyandika nk'ibyaha. Ibyo nabyo Satani ashobora kuzana ibintu ukabireba ukabyiyumvira ukakora ibyaha. Abantu burya benshi ngo basigaye bakora ibyaha byo mu bwenge bakibazanya Imana ntibyandika. Ikindi naco kumotegwa nako gushobora gutuma ukora icaha. Satani ashobora kuzana icaha giciye mu kumotegwa, ashobora kukizana giciye muri muco bitwa kuryoherwa mu kanwa lange, ivyo bintu byo kurya ugashobora gukora icaha. Niyo mpamvu muri Luka igice ca 21 umurongo wa 34 havuga ngo mwirinde imitima yanyu ntiremegwe no kudandahirwa n'umwitwara ko ivyo bubugingo. Uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Mu Gifaransa handitse ngo ni excès de boire et dommage, ngo kunywa ubu biteje abantu benshi indwara nyinshi izikira nizananiranye bitewe nuko bariye. Satani ashobora kuguteza gucumura biciye mu kurya, ugahahamira ingi ugashwana n'abantu mugapfinja. Uba abantu benshi basigaye banimana bimanyinge, ugasanga umuntu nukuvuga ngo ikigeragezo gishobora kuva ku njya, nkuko mu gice ca Daniel gice ca 1 umurongo wa 8 ba Daniel bavuze ngo bagambirira mu mutima kutiyandurisha injya z'ibwami. Zari injyambi zatera iyo bazijya zari kubicira ubwenge, bigatuma ngo bashobora nabo kuzoheba Imana yabo bakagwa ntibayihagararire mu gihugu c'amahanga bari barimo. Rero turangiza muri Yobu haranditse mu gice ca 23 umurongo wa 10 haranditse iri jambo rivuga ngo yamarayo irazi inzira ncamwo niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'inzahabu. Mu kuvuga ngo Yobu yarazi ko Imana niyamuvugutira azovamwo ameze nk'inzahabu. Bako tureba ijambo ryo kunesha, tureba ingingo zibiri, ibigeragezo n'ibijana abantu mu mosha mabi. Ibigeragezo ni iby'Imana, ibijana mu mosha mabi cyo twari tentation ibya Satani. Ni kuvuga ngo ibi bintu byitwa ngo ni migisha. Ubu abantu heze ibyigwa by'imigisha, ngo akira imigisha, ngo biraheze, hari ibintu bitazohera. Imana kiretse yonyene ishatse ikazokimara. Shobora kuguha umugabo atizera kubangamiye kugira ubu mukirisita kamiritse, shobora kuguha. Ni kuvuga ngo ibyo bintu, ni kuvuga ngo ibyo umuntu akwiye kumenya ko ikintu cyose umuntu ashobora kuguhemukira, ari kugira ngo umenye yuko abantu mu isi atari paradizo. Ibyo rero mwabantu b'Imana mwe mumenye uko inzira yo kuja mwijuru irafunganye rimwe ibibazo byinshi. Imana rero twese iduhe kuba mu isi ariko turabaneshi nkuko Yesu yanesheje, nkuko intumwa zanesheje n'abandi banesheje. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Shama